Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyeye mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gicako muraba YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tugira tuze ku mazina bita abana aho hambere. Mbega umwana wa mbere yari afise izina irihe, uwa kabiri, uwa gatatu, tukabandanya gushika kuri 10 n'akarenga. None rero reka tubanze twiyambaze umukurambere wo mu Rutana, Ntahonkuriye Varisito, atuganirire kuvyo yibuka ku mazina bita abana. Kumbure nawe urafise ico uza kumwunganira ukavuga uti harya hari ico yibagiye, canke twebwe aho duherereye amazina yakurikirana gutya, kuko urashobora gusanga vyavana naho yarahereye mu Rutana, mugabo wewe uherereye mu Muramvya canke uherereye i Bururi, uri Makamba, ikindi gice uherereyemwo c'igihugu ukavuga uti twebwe umwana wa mbere yaba afise izina iri, uw'icumi nawe akagira izina iri. Ego hanyuma kugira ngo tumenye Uburundi bwacu aho bwavuye naho bugeze, tumenye amazina y'abana abana bashobora kwitwa. Nuko rero reka ndabaha ikaze tubanze twumvirize iki kiyago twagiraniye n'uyu Mutama Varisito wo mu Rutana. Murakoze rero mwese, ndabahaye ikaze. Ego Mutama rero utubwire ingene bita abana. Umuntu avyaye umwana wa mbere nta zina yoba yaramwita? Ego yamwita irisanzwe, hanyuma uwa kabiri aramwita irisanzwe, uwa gatatu nuko nyene, uwa kane nawe nyene nta zina bamuha izina risanzwe, n'uwa gatanu nta zina bamuha. Uwa gatandatu niwe batangura guha izina, bagaca bamwita ngo iki? Uwa gatandatu akitwa Kabura, hanyuma uw'indwi ni Nyandwi nyene, uw'umunani Minani, uw'icenda Nyawenda, hanyuma uw'icumi ni Bucumi nyene, uw'icumi na rimwe ni Misago, uw'icumi na kabiri ni Karenzo, uw'icumi na gatatu ni Ndayobewe. Ugeze ku 14 nawe aho niho ugeza rero. Ego kuko twumvise yuko hari washobora kuvyara agashika kuri 14, mbere ngo hari n'ababarenza. Ego urakoze cane rero jewe Feliciano Bankunguka, twariko turayaga, nkaba ndagushimiye. Ego murakoze cane. Uyu Mutama Ntahonkuriye agize ati umwana wa mbere nta zina ryari rimuhariwe ryariho, co kimwe n'uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, abo nta mazina yabo yasanzwe ategekanijwe yari ariho. Umuvyeyi wese yamwita irisanzwe. Nimba ari uwa mbere washobora kumwita Ndabaniwe, ukamwita Niyonkuru, ukamwita n'irindi ushoboye kurondera ariryo rijanye n'ubuzima usanzwe ubayemwo aho uri, uvuga uti Baranyanka, canke Bandya Tuyaga, Nseka Mbabaye. Amazina nk'ayo washobora kuyita uwa mbere gushika ku wa gatanu. Umwita Ndikumana, amazina bita Indoramana, Karikunzira, umuvyeyi yahitamwo izina ashaka. Ariko guhera ku mwana wa gatandatu, uwo Mutama tubwira ati guhera ku mwana wa gatandatu abana baba bafise amazina. Ni ukuvuga umwana avutse ari wa gatandatu haba hari izina asanzwe azokwitwa. Ati uwa gatandatu rero yaca yitwa Kabura. Uw'indwi wavuka uzi yuko mwana ari Nyandwi. Uw'umunani abantu bose baba bazi yuko uwo mwana ari Minani. Uw'icenda ari Nyabenda. Uw'icumi yari Bucumi, hanyuma uw'icumi na rimwe yari Misago, uw'icumi na kabiri yari Karenzo, uw'icumi na gatatu yatubwiye yuko yitwa
ndayobewe. Hari n'uwundi numvise Barora hamwe nabo yambwiye yuko bamwita Kayobera. Uwa 14 rero ntiyashoboye kumwibuka, uw'15 ntiyashoboye kumwibuka. Tuzobandanya twumviriza abandi bakurambere nabo twumve naho aho bari baherereye ingene babita. Sinzi nawe aho uherereye rero yuko nawe woba ufise ico ushobora kuba uterera. Nuko rero tugira amahoro, tuzoba dusubira rero mu bindi biganiro byo hanyuma. Nawe ubandanye wumviriza ikiganiro, ukirungikire n'abandi bamenye imico n'akaranga by'u Burundi. Twese tubandanye twibuka Uburundi bwacu aho bwavuye naho bugeze. Ugaca wibuka yuko n'abakurambere bari bagiye baratora n'akaririmbo kaza kaributsa ayo mazina. Gahora gohe gaca ku nsamirizi y'Uburundi. N'amayugi y'agahebehebe, n'amayugi kera mu Kirundi, n'amabari tabana biha, hariho bakabura, n'amayugi ha. Nuko rero reka ngeze ngaho, tuzoba dusubira mu biganiro byo hanyuma. Mugira amahoro.